Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Kwizina nitwa Jean Claude Batungonayo. Nifuje kubaganirira kuri bimwe n'ibindi tubona mu kibano. Ariko kandi maze kuvyumva urashobora kunkeneruka ubaze ati mbe ivyo bigenda gute? Inimero yanje ni 68 13 93 74 ugashobora kumbaza cyangwa ukambwira ikindi kintu hora gikenewe. Shaka rero kubaganirira kuri bimwe n'ibindi byo tubona mu kibano aho tubaye tukumva byavuzwe ariko tutabifitiye gihamya na cyane ku nkuru tubona z'ama SMS zica ku mbuga zitubwira ziti Imana iragukunda. Mwico gihe ngo nimimana igukunda cubirungikira abantu 200 15 8 ni wabikora biraza gutuma Imana iguhezagira imigisha myinshi utazokwibagira. Udetse kubikora naho ntubirungikira abandi ngo bica bituma wowe ubwawe ugira ibibazo bitandukanye nimba ari ingwara cyangwa ukabura ibindi biharuro bitandukanye ubigize ikibazo. Ahandi naho akaza mu audio n'amafoto iyi foto urayibona umwana yavutse afatanye ibiganza ngo bamucibamo babifundura basanga hanzimo ngo Yesu araje cyangwa Yesu aragukunda ngo nawe iworonsi y'audio curungikira abandi ni iyi foto. Hakaza ibindi nabikora ngo uyu muntu yavutse ngo afise amabere ngo yari uruyoya none ngo yavutse avuga ngo rero we inkuru ngo Imana yamubwiye ngo Yesu araje vuba n'ibindi byinshi ngo cubirungikira abantu benshi ngo kuburyo bishoboke wowe ucugira imigisha ngo utabikoze ucugwara imyaka itandukanye cyangwa bigenduko ariko bakakubwira neza ngo mu kubikora kwawe ngo nuko uburi kucijuru. Ariko nkibaza ese none ijuru uko niko ricibwa? Hari ibintu bimwe nto kwirengagiza kubabwira muri kano kanya durabiye mu bitabo bitandukanye na cyane no mu telefone nyene n'ubu buhinga bwaraje ugasanga telefone yawe irimwo bibiliya nko kwanje usomye hariya muri Luka 16 ugera ku murongo wa hariya wa 19 ugashitsa kuri 2:31 hatubwira ngo umugani w'umutunzi n'umworo. Hatwereka inkuru y'uwitwa Lazaro yari umukene n'umutunzi yarari ngaho ngo abo bantu bose barapfuye bamaze gupfa. Byabonekanye neza yuko wa mutunzi agiye mu muriro kubera we yari abayeho neza iby'ijuru ntamubaza. Lazaro nawe yaguma avuga ati Mana mfasha uzome kurangiza neza ngo mbere yatungwa n'udukoretse musi y'ameza ujya mutunzi ngo mbere Lazaro afise n'ibisebe ngo yari gatwa n'imbwa z'uyo mutunzi ngo harageze igihe barapfa. Lazaro ngo caje mu gikiriza ca Aburahamu wa mutunzi nawo acaja mu kuzimu ngo byabonetse n'izi yuko ari mu kuzimu hari imibaro myinshi ngo ariko ari mu gikiriza kwa Aburahamu kwa Lazaro hari ibyiza byinshi ngo bishoboneka neza yuko wa mutunzi abonye ibintu bimubako ngo yaciye asaba yuko Aburahamu yomusabira kuri Lazaro ko atigera mufata neza bakiriho ngo basamusabire akuze urutoke rwiwe mu mazi kugira ngo agatonyange gusa kamwe ko mushika ko ngo yoshobora umururumbo yumva ukagabanuka. Ngo Aburahamu amubwiye ati mugenzi ntibikunda kubera yuko ivyo umuntu yahisemo ngo niko bigenda. Ayambwiye ati basi rero wa mutunzi amubwiye ati basi ko bimeze uko nsabira hariya wewe uwo agenda hariya ku isi abambwirire yuko bo ushobora kwitunganya abasigaye ngo bikunda ko amubwiye ati ntivyokona naho bogerageza ibishoboka byose naho hogenda uvuye mu bapfuye yaba Mose wo tuzi muri Bibiliya avugishwa n'Imana ivyo bakoze byose tuzi ngo ntibovyemera mu gihe batavyemeye ubwabo uko bavyiyumvamwe ngo nuko babonye umuntu yapfuye. Rero ico ndiko ndavuga ivyo bintu tuzatubona biza bivuga ngo nimugire ibi nibi ngo muce muronka ngo imigisha ngo bigenduku haba n'intete bijya ni inyigisho ya Satani. Bijya bintu umuntu abivuga ubitanga mbere akaguma bikomeza ivyo menya ko ari vya Satani. Ukuri kw'Imana nuko turabati mbega ijambo ry'Imana rivuga gute. Hano ku murongo wa 10 wa 29:15 muri Luka hacavuga ngo Aburahamu yamubwiye ati abo ba Mose ko abo bantu biwe ngo barafise ivyo Mose yashizeho canke yahawe amabwirizo ya 10 ko tuyabona hariya muri Luka kuvayo 20:17 barafise ivyo abagwishwa n'Imana ngo abo bantu rero nibabumvire abonyene ngo ntankeke yuko batazoronka ijoro ariko ngo ntabwo bica mu SMS ngo twamakondisiyo mezuku canke mukundi ko ariko kose koza ko kugira ngo kora ibi gusumba ijambo ry'Imana. Rero uzosanga izo message canke ama audio nta murongo w'ijambo ry'Imana n'umuzokumvamo. Mwico gihe rero ni ngombwa tumenye neza yuko ivyo dushaka ari bivuye ku Mana atari bivuye ku bantu. Mwese mwumvise no nkuru Imana ibahezagire ndabakunda cyane.
Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku buhinga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.